John. John. Where John? Oui, mama. John. Aya masaha ageze mwana. Ntuca kw'ishuri. John, ukaba ntiwishinze amafilime uryamutete. John. Ntuca kw'ishuri. Mama, je numva ibyishire byandana. Byose hasi. John. Upfutse ngukiga mwana. Je numva ibintu byishire byandana. John mwana. Kwa ntushaka kuja mwibarabara utangura kumpa ibiyayura mutwe. Mama, niwumva amahoro n'ukuri. Ntaje nzoja mwibarabara. Oya John, umuntu iyo yize agaca ubwenge aragera kure. Uraba abantu bose bo ngaho iwacu ni ivyitegererezo dufise nabaciye ku ntebe y'ishuri. Baze mama. Je burya ryari namwe niyumvira. Avuga ati je umwanya ndi kuja kw'ishuri. Yoroha ikintu nurondera nkora. Nyuma y'imyaka 3 narateye imbere. Rero ndiko ndaramvare mu ndihira iki aramapantaro maze guheza kugenda bara mwaratuvyaye mutize reka nje mu bundi buzima barasubishije numva ndusha Mviriza rero mwaraja gatowe n'umuvyeyi w'umwana si sawa nejo rero musi ndogera minervare nagutangiye ntuyidogera mugaje nanje birambabaza rega mama ye minervare ndihira kuvuga ngo wayidogera kandi ntibisigura ngo ninaheba kandi uzohombye ndashobora guhagarika ishuri ukabandanya wigisha bene wacu hama nanje nkaja mu bundi buzima busanzwe nyene nkazoza ndagusabiriza kwigisha abandi. Yego mbeje uri umwana wa kangahe wanje? Ngira gatatu. Mugabo wibuke ko wewe ari we mwana afise uciye ubwenge cyane. Ni nayo mpamvu nakubwiye ko ngomba guhindura ubuzima. John, urabona barya abana bo kwa Masaba ingene basa? Mama, je ntwarure bijya barya abana bo kwa Masaba. Je ntandukanye n'abaki. Ya John, ubonye umwana atashe yambaye agahuzu kameze neza, yarize. Nyene urabaze kuraba kuri RTNB ahubwo bariko baravuga amakuru. Ngene usanga ari beza. Bavuga indimi zo hanze. Yo, ryariho hari wavuze igifaransa. Numva ko John cyane ipfuza ko womera uko umwana n'ukuri. Iga mama. Ubu abavyeyi bubaye ikintu mudatahura. Umwana umwigishije akamenya gusoma no kwandika. Kimbona umengo ubuhejeje hasigaye ko yibako nawe. John, nukuri mu migambi mfitiye mwebwe abantu. Sinavya muri batandatu. Yego. Imigambi ndabafitiye siyo kwiga gusoma no kwandika. Siyo kwiga yaga mukama. Jewe ikintu nipfuza. Mugende myiga umutima uri munda. Nzobarihira n'uzoshaka kuja kwiga hanze. Nzomurihira kuko ndazi naje nzurira indege kubera abana banje navyaye. Mwebwe nyene, John mwana wanje. Ndagusavye ukunda ishuri. Imvire mwana. Amanu babidasona neza. Basi vyige ariko nimbona bikunda ndazakubwira ariko uyu munsi ntaho nje. Umunsi ntaho yihanganiye. John, banza urindire gatoyi John. Naho usivye kwishuri uyu munsi. Urahomvye nk'imyaka iyo. Nukuri kuzima utosanga bizi ibintu. Tumwigisha twigisha nta bwenge asumvye. Uko nukuri John. Ewe mana yanje Imana fasha. Aje kisho. Je no mbome ngora kuyanira bite. Iye hoze mani ije cy'amashuri. Baje cy'amashuri je ni. Basi. Ibintu by'amashuri biragobera naro. Je ni amashuri menshi. Bati n'ibintu nzi mu mutwe hogo. Wenda dusigaye ari n'umusazi. ABCD F Judge Critical
Ibyo wabyize. Ibyo wabyize mu ishuri. Byize kera. Zo ni alphabet nyabandi. Kwa mwambutsa bangira 9, bambe bangira 9. Ajya ndiho kwiga twiga. Kuri mwambutsa wari hose ndaho ugomba nawe ucundunguruka mu gihe. Jewe John Pro. Yarahwere. Ubwo rero. Yabisa kadere tuyaje gukora hajya. Hamwe haruguru yo kwa Gisigo. Kwa Gisigo habo. Wigiye. Hamwe ariko bakibara. Hajya nyine. Wigiye hajya. Je no chobora ikihe. Wow, hajya kwa rakati. Oya ndakwereka ije gukora nta kintu ngiye gukora. Ngiye amashure. Amashure nta kamaro cyo. Amashure yahebe mubwiranye kwa bantu jewe n'amashure nabihe. Urazi isura. Jewe namwe niyumviye. Eka tabura kamata. Wabona ko bitaguye kubuza. Utanguye kuza kuranyiza ubuhimbiri wa mugawe. Natanguye kuza rero nako bizarabwire cyasubira. Urazi ko ndi umwana w'umuci. Urazi kama bamenye yuko n'itabi. Ugaruka ngaha. Ama aho bonyamba wikunda mu mutekano. Zorukanwa winyegete. ama wa mubakanze. Nawe ntande ufise muge byakazi gutuza handi. Ni mama nuko. Hano canda nakurukana. Batugenda n'imipango kuragira yose gato. Reka hasi na. Ufise ico wuba. Utuze wuba. Nyambanyo kutamwuba. Nta kimwe John. N'ubundi muzi ushaje ho tuyaga dumu. Sibyo. Ndakunda nta kimwe. Iby'amashure navyo je. Ntavuga buterenge. Iby'amashure jewe ngo nona biheba none gasana. Je baruranda tunda kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa gatanu, kwa gatandatu. None suwa. Atari kandi karahetse none. None suwa. Je ko mbona namebwe mumye kandi mwara ya minute. Nenewe zinakubiye. Abeze. Yenzi isikare ko. Hari atugeza ngaho kunwa gasara bwa. Meshi. Vuga gusare shakurarayo. Yose mwana, ese ndaramuka hiyo. Bebasha. Uyu mwana mafasanga bya bintu yabishize mu ngi. Je yambwiye ko adashaka kuja ku ishuri. Meruka narutaye ngo ndahanura. Nihamenye nakabuno k'umuvyeyi gacumura kicaye. Owe John sha. John yatevye. Sizere n'unusu yabari mu nzu. Mugabo ngiye saa 4 y'ijoro rirageze. John, Sa. Chishwa ngaha uraka mama. Wangaha. Untaragira ikirumbo cy'umwana. Nkaja mu bandi bavyeyi ngo mfise umwana kumbe nararumbishirije ahabona. Aya masaha wari hehe. Ubwa mbere we ngo ntushaka kwiga. Muko kudashaka kwiga kwawe. Uciye wadukana ingeso yo kuyerera imuhehesi. Nene masi narindi ngaho hantu mu bakifu. Urakamamati yo banya wa mukoma we. Aha ubure wibonye bibazagura umusore wewe. Ukubaga nana hazogera gihurondera izina mama. Wipfuze kuri impamagara bitagikunda. Urumva reka nicare neza nkuko niho ndabikubwira ubona neza. Wavuze nguhevye kwiga. Ucu utangura kunyura umogi. Tangura kugenda ivyo. Nima hari urumogi je wambonye ndiko ndano. Ivyo biriko birakunuka ko hari umusime wari bwanuke nkuko. Je natabinwa no kuri. John. Ngo akabuno k'umuvyeyi gacumura kicaye. Uranyambitse ibara mu kibano. Ariko ikibura ndikiboneke ni nyina w'umuntu. Ariko manje ntibisi. Ntege yahabura vega. Iryamukuru. Riratinda ariko. Ave mbere nihorere. Iyangaza ukwere kino gisagara cyose uyerera ujane na za mayibobo zose zawe nkuko washatse kuba mayibobo.
ibisigaye no gusubira kuvuga ngo mama cufutaho mu mutwe wawe wase kwiga wumva mu maso kuri kuransesema John mva mu maso ya saa 5 y'ijoro ntaraga ndindiriye ikirumbo cy'umwana sha yego naraherekeje abandi bavyeyi ngo ngiye kuvyara John, uriya mugenzi ufise uraba ibintu uri kubantu vyarimo wewe niwe kunyigishiriza umwana kunywa ibiyayuramutwe John wahevye ishuri kugira ugendane n'uyu ariko aranywa ibi ne maje hari dusanga umusuma mubi wamwirika wajyari kw'isoko ukaza mu mufuka umuntu akakubita nona wewe niba cyo gisubi cyo gitunda batazi ukarambeshera John Jesu mugenzi we waje cyo dushaka kumara n'uyu oya nukuri mama nukuri umwana nabyaye John wanje si wowe wasura ndiko ndabona uri kuranyumva enda hariya suma zasubira kuba munanje portail kuri umugabo zasubira kandi kona bimeze kurakawo ndabimenya ndabizana n'iki gifuniko kapuro kandi wasagaje ndabita John wabibage babagenzi bawe amajesu mugenzi baba bakubuza ngo urekishura ukore amafaranga utaha saa 8 y'ijoro uri kumana ibibimayibobo ibibidoba wewe imbora kw'abasuma abamaraya ngo n'umuntu umwe ngo witwande umviriza ushima umusuma komvyo katamanishirwa uyu nyana wawe nyana wewe natutiza telefone utakuta chifezigute nutasanga bakuta camamare mu busuma ucumenya ko ndiko ndaguhera wanyihenze ko maso umuri gusoma kuva mbaho je sinzi akora mu mifuko mw'isoko umwumviriza mama wawe uyu ni mama wambe uyu Mugenzi ufise nawe je kurambeshera je wambonye cyangwa washyiranye gusa nyamba wiba afite gusaka John mwana siba akunda kubona ugendana n'uyu nopfuma numva kuri kitsiga kandi rero nusubire kumoroga reka nigiye muhabye akumbe yagiye kukibakanya Jana nakuye mu mazi mahoro neza ndakubonye nari ndagukeneye waronkeneye yagaye moje wunzi wewe uzi cyane kumengo Jesse nabibutse ni munyibutse haraho twahuriye Jane wewe ni mwarimu wa John nzi waburi mama wa John yego John cakidarayi twahevye oya nawe reka kuntukira umwana nkuko madam umwana wawe je mvuze John ikinani catunaniye kw'ishuri sinzi yuko ari uri kuravuga
cananirana yego Reka nyene kwa ntiyagutabagiye reke. Wowe warahaswe hajya lazima amenye na sara. Ndahira. Mama. Haya yenda guma mvuga ati ngo bararuzura ibi. Jenda yenze garanyica. Narirutse. Ngo kazogaruka hajya. Indobo y'amazi. Ato. Amazi. Mperuka kwa kajyari wira. Reka narabivuze ko ari wanyigishije kubitanga. Yavuze ati rero ngo nkazoruka rugarutse ngaha. Nabanda kuyisa. Aracho hajaye. Mera oya n'igikiporo. Yo urambara. Subiriye urasubiriye. Aje n'itabi wangu rero candari. Twayivuganye yuko atazo gusubira. Biriza ndakubwira ikintu cyiza. Uzi ko wikunda kandi wiyubaha. Nakubwiye ko ari ubaha. Mama. Ubwo bubura ndero rwose n'ubuhimbira ugira ibyo Mama ubaha. arashyaje yaransarishe. Mama arashyaje yaransarishe kwe. Ahora mutwara. Je muri. Ya kana kuri mu. ewe babyeyi bararuhira ku isi John madame gute twarahevye mbega nyene ndakubaza nimba ari wewe uri nyina wiwe ari hehe amaze imisi je ntawe nkibona twarahebuye ku ishuri ntawe tukibona umviriza rero madame ndakubwiye ego nyagira muvyeyi John wanje wumva ndahiye ko ntazosubira kwiga mugabo nk'umuvyeyi uko ndahenda ariko ntumufute ndazi nk'iyo ntwazoza uko ndamuhanura kandi John ni uri kuriyumvira yuko buce ugarukana ku ishuri mugasi kijuju mw'ishuri eka no kuri umuhungu wawe si kijuju ubujuju bwiwe bufatiye kukugira abagenzi bawe Nene ko namubwira. Ko muri ko muradendekeranya ngo ari kubabwira kurambe. Muri ko muramutabiye. Cyangwa n'urumoto. Oya. Ya twarudupapuro n'umuntu byari karazi. Mwana babari. Mwana ko mutije kunywera itabi mu bantu. Amwira. Mugenda hagiriwe mukagenda mu kari. Burya rero ngaha mu. Amwe murafasha. Umviriza n'ababarizi. Ibyo ntabyo mu. Ntabyo mu. oya reka kwikorera amaboko akiri muzima ntakirapfa n'inyuma yaze ari Imana irakora ariko ntuzofutire umwana oya sinzomufuta wanashima ntazomufuta jewe nama nahamagaye abandi bana bati none ga mwarimu ntiwamumuca ko aho yicaye hajya jewe mba nibaza ngo arare hava aje kuza mu mwanya uri imbere afumwa acererwa mugabaza erega none ntibabivuze ngo hagusiba wocererwa je nagira ngo kuba ari ugucererwa none maze indwizi zitatu mpamagara John nzoyisaba ngo kijya n'ikinywara umugi madamu ubu rero narahevye ahubwo Imana ishimwe ko ndakubonye niwe wasanga yayobewe utazovuga ngo mwarimu niwe yanyobereje umwana nacu ufise Nyoko wawe ko mu telefone no yagutuka. Mama. Cyangwa na nyoko araruye. Oya. Ararigana. Urumva n'icyo. Uramubesheye. Umaze hano Reka bamfashe. Iki. Wa mugenzi wanjye areka aranywera itabi mu ibarabara. Rero baciye bamfata. Ya mutwara tubwiye ngo barabibukije gusa je ntacyo nariko ndana. Kujya gatatu. Tugenda amasaha. Arabasakira. Erega amabago mba tujane mu kazi. Abasore hamwe rero imbura kimazi. Hano muza kunywera amatabi. Aho nyine mukumva mutumye. Amago ntabyo mwari kumva. Uyu gusa niwe yabinywesheje ntacyo naho. nakubesheje ntabyo narizi. Ni ubucuruzi urumoki. Mama.
muri abo umwana wawe n'uyu uyu nyene yavuze ko ari w'urucuruzi ngo muhiri wawe mahina arambesheje ubwa mbere nabafasha ariko bararunwa banywa n'itabi nkaryo banyoye n'ubu naho barabyemeye ubu ntara umva unyise umubeshi rero rero uko amateka bivuga umuvyeyi urabizi birabujijwe yuko abantu banywa itabi ahantu no babarire mutware no kuri kandi ibihano birategekanijwe yego abana banyu ibihano birazwi ugenda kubashikana yego bazi akantu kavuye akara kamara yawe karagoye kukaza upfumurisha amahera yose ushaka mwana wanje kuje kubikora kazima amategeko yazi sigiturire njya genda urihe muri opere hama ivyo navyo tuvyotse oye wowe turavuga yambwiye ayo mahera ndi hamwe obere uko angana amanda yaguhuye cyane mu rwanda kandi bagafise ari kamera simvirize mutware ibyo ndabitahuye kimwe coco kibavanga ababyihanye mukazosubira mukongera gufata reka je ntajyo nwana reka n'uyu wazi icyo mutobora nuko nyoko nuko umuvyeyi wawe atahura uyu umusanzu bazi ko ari bafise ubube gito nk'ubwo uyu wo mutwara ni igoti yo igukuma kayitwara witegure yo kuzurana impande cyangwa twe tugende kumubika uyu unazi ntasubira mugabo uyu ndakubaza ni igoti uyicungereza ayitwara urakoze impuzu nkakimenya nahazishira mbese nari mpenutse akagongo kari John yasashinga impuzu muri saro n'ukuri ku ntebe mukama wanje asigaye nguko umwana mumuhaye kukigerageza ura mukama wanje nasingere nagukunda mwana none ndabira ibyo John ngo wicare ngaho mbari Michelle. Ngojo. Jo. Wa musi. Nakubwiye ko watashe umuki bitari. Ndakubwira ko kusigaye umubiti yayuramutwe. Warandahiye hica. Urabyibuka igihe wazana wa mugenzi wawe mbere wasundaraye yitwa ngwiki mbari rutekanye mwana shaka tuyage yitwa nguki wa mugenzi wawe John kumenga sihura wa mugenzi wawe yitwa ngwiki umwe nasanga muri ko muranywa byarindi hajya hanze Yitwa Sunda. ni sunda cyo bakecu biratugora cyo navuze sunda John ko wambwiye ko utamubira yamutwe ibi navyo nibiki nibiki John Erega byakabereye umuntu yahora abika impuzu ahantu yizeye usigaye ubika n'impuzu ngaha muri saro nyene ku ntebe mbari nziko wawe nije nabiguze rero cyo mpamagara abapolisi ndabibereye
Jori kuki ndagukundaga mwana nkubona ko ndagukunda kuki utabona ko jewe ndakwitangira cyane kuki uzumviremo ikintu kizima kuko utabibona dore aka kazigo kawe basi basimbarira wowe ukuza ko bigenda gute tubane gute ishure warahevye wigize ikirara uriko uranywa ibiyayuramutwe ku myaka mike ufise ibiyoga ivyo ari vyo vyose uriko uranywa menga sinzi ubwoko bwavyo ivyo uriko uranywa ubu naho sanze ubu butubutugume mbe nye n'ubukubona none hariho uwundi muntu mwambara najo kuri n'abagenzi bari baringaza kuri mbabare nasindasubira kubaza byarashize ariko byabaye kandi jo itongo batuzinsa kuzikuye ku mutima nukuri bamahoro haguruka mwana ndakubabariye